Satubi agenda kuronderera amajwi Diodone na Himana kabisa. Abyumva? Vrai ou faux? Byo nivyo. Nivyo? Jewe ngenda kuronderera amajwi Gaston Sindimu. Umukandida wanje agoma on trend. Mabarabara yo mu kirere. Ama restaurant rusangi. Yaguma on trend umukandida wanje. Nari yaranze aguma on trend, yaguma ari karavugwa. Effectoire kabisa. Jewe oyaronderera amajwi. Yaratowe numushinga amateka arasasa mu kigobe aramanika ukuboko gutya. Sivyo? Satubi we yapambani yabaye wanyuma. Hage harmanitse urupancarte ego Canal Plus niwe muroro wanyu. Iyo contrat bakwegizija yuko utegeza kuba nawe uhahagaze ubabwira ati ni jewe. Simbizi acha kudanganya. Ni wamusanze Simbizi. Kaka. Ni rafiki yako? Ni rafiki yangu. Telefone atejo Simbizi mwahuriye. Casoar TV. Yebana my people, it's another day, it's another blessing. Kubana namwe kumusi kundi bakunzi ba Casoar TV. Yes, people them call me Dan for real. The master champion conqueror. Bakunzi ba Casoar TV, nibaza kari rya mbere Mufise nojwi. Ayo kumasana muzogenda murambona ari bukebuke. Imbere yanje ndi kumwe na Nindere Idris. Maniragaho Simbizi wasema vumba umuntu yakorera mu vyunguka byonyene industry ya kabiri gatanu ngo wavyibushe Simbizi je numvise ngo uyu muntu ngo atanguye ngo kuzarondera umuntu bari kumwe ngo ushitangwa kuzaravyibuka none bamu yatanguye ngo ahubwo bamaze ujya irasiyo yiwe none uvyibushijwe n'ikiga Simbizi nta stress mfise uri mu vyunguka gusa nta stress mfise nkora ivyunguka gusa ntaki no musine wari kunyakira Casoar niwe wakuze karibu cyane kuri Casoar TV Dan for real bamwakire ego karibu cyane bakwakire Dan for real kabisa kandi ufite presentation ka bien asante sana kaze ni muhira ni mu muryango wagutse kwa data ni kwa data bukwe Simbizi vya vrai navyo aruzi oya kumbe urumumesha kumbe umesha ni ata nagerageje kunyegeza umugore mugabo ni byakunze kandi ari ni foto nabonye Casoar mbona yamuvumbu ati kumbe ati baba kumbe waji wacu nitwaye tubizi muri ibyo gihe yaramaze iminsi yagize nk'uyizimireza amatelefone ngo yazimije telefone namenye kamwache kambiye Casoar ambwiye ngo umuvandimwe ucuzimya telefone sawa ati nasanze amapere nka 10 nari ndibuka umunsi nagiye kuri predote ari mwijoro twavuye mwijoro nsafata ifoto imwe yonyene ndamuhalandiri promoter ati shirako banda ati mwangu ubu ni mwizo mbati kaka minui uze kuwidutaye naye muhaye urufi runini gwagara basasi hanyuma karubasase nawe tako ati nawe shirako kandi cyo gerero Fizo shagira ubu yagenda gusora indirimbo hanyuma bice birangira nagize predote dimanche Fizo asora indirimbo lende baridi iri tubwira abantu ati mwebweza murindira bene imbuga Fizo ragiye ngaririmba ngo ndi mwene mari muri umubiriho ariko bene mari ni twebwe mushirako twebwe tuvuze ati ahaye kirazira kuvuga ibi reka rindira duheze ivyacu biheze hama mukora ivyanyu ariko Simbizi baridira ryose baridi ego no irihe iri mu bantu Simbizi uyu wayi gusa bwo kuza gusora indirimbo mu bihe bitari byo rindira umusaza aheze gukora ivya predote vyiwe hanyuma birangire hamusora indirimbo yaguhaye uruhusha nagurusha amubaze gusohora ivyo wawe Fizo tumwubahira ibihe vyiwe n'amateka yiwe n'icaro yani legend yabaye ibihe vya kera yanabivuze muri What My Name nilianza kati wa Mwizero CCIB Mwizero CCIB sio Rema FM sasa na sie
turi vyaduka vyaje vy'imbuga bene imari kuya nyene yavuze ati muyu mubiri jewe nyihari ntawa kabiri muyu mubiri ngo ni jewe nyene nanye turabambwira ati aranda gutora nyimbo fizo agenda gusora indirimbo baridi sawa ego tuvyanse uza gusora iyo ndirimbo semavumba yageze predote ivyo amen nawe uzamukoresha logique yabaje kubaza cyane haro kwiyemera urazi yuko ibintu bya mbere byisha abarimvyi bacu ari ama over confidence kwiyumva yuko yosora indirimbo semavumba yageze predote ngo izojya hit izocahe ariko iri mu bantu simbizi canke ntiyagwa canke ni barabizi ko yasohotse none turabizi ariko irahari ku mbuga kuri YouTube irahari none twarabyanze ko itari irihe yego iriho simbizi ndaka kwibarize shaka kwanza kuri ico nakubaze indirimbo baridi yego irihe cenge yani haronse promotion kwi ubu yuwayi rero impanuro jewe ubu nitwa gihuhusi mu mazina jewe nasengewe kamanze kwanza mwikizi ayandi mazina wayumvise gihuhusi umunyoni narababwiye yuko nzobahuhira bake cyenda bahuhire bazime nabivuze simbizi imbabura mukuyatsa ugira iki urahuha ibuji mukuyizimya ugira iki ugahuha simbizi reka kwibariza akabazo kawa mbere mina puri ari umustari fizo yaririmbye ngo mina sipurizi kama fe ukipuriza kama fe ni mina puriza kakimbunga yaziri muraizi kama mbaya na iwe mba ukipuriza kama feni mina puriza kakimbunga kimbunga urakiti wapi ndimuza umba mu Buyapani ya miyaga ibihuhusi wero ngo namba uhuha nka ventilateur ukipuriza kama feni mina puriza kakimbunga kwenye hii game hakuna wakunikanga zamufata musesangura indirimbo zamufata umwanya musesa ukikutumtasangura indirimbo ukipuriza kama feni na puriza kakimbunga kwenye hii game hakuna wakunikanga kama mbaya iwe mbaya kinoma na wapoteza vibaya. Reka twigire kuri kona mustari ya kona oh yamakora bishapita ibucumengo ndiko ndanza kurondera stage nkabafizo fizo ararondera stage none yero batizina giwe igana adakoze show no jamvuze kona ukeneye kwirabira kuri YouTube ashaka kwandika kona by Simbizi asema vumba iri haje urabimvaga bro jimpamvu jewe ntakunda Jean cyane yuko ni comme si sinzi kubara si umengo ni promotion mba ndiko ndayigiri oro jewe yarakozwe kuye nta promotion nigeze nkorera irya ndirimbo ariko twari twize imbere y'iko mwara imezige higiye ko ariko ndayidandatsa mu nyuma kuri Facebook arababwiye ati kuri YouTube no mborazi ko position kuri Facebook iriko yose target yari yahe none Simbizi target dabo babone ko nkora ivyo nshoboye namba ndiko ndavuga umuziki shobora kwicara ngaha ndabivuga ko umuziki ndawushobora nanye nshaka no uririmba kawaida uko bigenda ko sina barapere bakeya ngaho mu mahanganya Jean bakora kujya mudi wa hip hop kwanza namwe akora old school ngaho ya hip hop je nkora hano nkayikora arazikora bose bazomba madrill amatrap amakibi nyene byo ngaho bigezwe baba Fabi ba Bifes nabo bashize bandi unindi uvutse Fabi Fabio ni sawa arafise flow nziza mugabo ama texto yiwe ntizikajije yego arandika bon arafise flow ya bien il travaille muga texto ziwe aziyakaza bazo nizizaka ama bina uwo ninde ona wenzi ona aba n'ubwa mbere nda uno muri Casoar Casoar musige Mufise labe ondo flow labuze aho nabahuyo akora iki warakurishije sa warakurishije inde akora iki muri bina uzi none gafa gabuda yeze bwa mbere ndabyumvise buda reka twigira akabazo ka mbere umviriza zamubaza abantu bazwi abantu bafise ivyo bakora nzumbaza abantu nazina fise nzumbaza abantu akora umuziki nawuzi jewe umuririmbyi nzi ni umuririmbyi yitwa ubuze ngo yitwa nde Bifes
jewe nzi niwe waririmba indirimbo z'imisegetera cyari umuririmbyi inzi muri 2010 mengo yitwa uko nyene yaririmba jewe yafa indirimbo z'imisegetera ya misegetera babaririmbyi baririmba indirimbo bariko barahiganirwa uramaze kubona nyama competition ba charger kwaduka kuri podium mimi ni ayo yararapa ni misegetera babaze competition imwe tujyame mu misegetera iri mu muti ijya competition ijya je ndibuka urajya competition hari umuririmbyi yari muri association yitwa CGD yaririmbana na ba Obelix avuze ngo yitwa ndo uyu oyo no sinzi ko ndiko ndavuga yuko ari uyu nubonye urabyumva wonzi yaririmba yaje baje guhiganirwa imisegetera ara abagore bafise inda yuko ugiye kwipimisha akasanga urayifise ko acaga umusegetera yavuze ngo umusegetera yarapuye aririmba neza mistari imisegetera bamumusese umusegetera ntawutwara none unari kara namba ari misengsa unari karakora none hawe ndamuheruka ico gihe Buda reka ndakubaze Buda ufitaniye ubucutu ubwawe n'abaririmbyi Buda ubanye gute bwa bien sana bwa bien ari abaririmbyi none bamwe bazaba kwidogera nkande hoye nemeje kuvuga kwidogera kwidogera n'umuntu ntazi je no ndakubwira yari gwari urukurikirane rw'indirimbo nyinshi ariko ndakorera abantu bari ma competition y'imisegetera ntitwasubiye guhura mwasubiye kubonana urumva uri kurambwira rero uzumbwira abaririmbyi bazwi ba inzi tuzinanye urabyumva ntuzumbwira abantu bivyaduka upfa kuvundura namba ari Casoar aba yabagutomye kandi ivyo bintu aya ma system y'aba boss umviriza aya ma system y'aba boss umviriza je namanda bivuga aba boss baza bahereza abantu babo ngugenda ngo simbizi ngo mbazi ibi nibi apana si wara bagwa amafaranga ngo genda uvuge ngo naka batusa tubayu bagomba kudugira ku izina ryanje Buda Bifese arazo uno munsi atubi oya nazo wari uri no kuri concert satubi nguye yagiye muri studio agomba kudugira abazimanganye bose none katari mama je ndakubwira ati nkuri kuravuga uwonzi jewe ndamuheruka mu ndirimbo z'imisegetera agomba nawe kugaruka kudugira ku izina ry'iwanje none kukimuza kugira muranke ivyo mushira muri ati Simbizi yavuze no abantu b'imisegetera apana bagume hariya ama competition y'menshi ubu baraje n'ama prime musique ushobora musique wara na prime musique deja ni yara guhiganirwa yabaye kangahe oya yari brand ambassador byo navyonzi Buda egopa ama contrat menshi yakarasinywa muri kino gihe turabona abaririmbyi ariko basema contrat menshi n'ama entreprise agiye atandukanye ugerageje gusesangura muri umuziki wa 2 wibona gute nk'iterambere mu muziki n'amafasha gutega Simbizi aya ma contrat basinya bageza kuki izo entreprise zibasinyisha zunguka iki nabo bakunguka iki ega niyo contrat biba biri muri contrat hehe nimi ndakubwira wanashaka ikinyene ni urana ko natevye gato gushika niko turayaga n'umukira araho uravyumva c'est-à-dire uno musi umuririmbyi araryoherwa ari uko bamanitse kuri Pancarte ejo ari izindi contrat ziba zitwengeje ari contrat ziba zibabaje ejo nawe na RAOUL comedian RAOUL comedy jama yangu acha bikiga Buda RAOUL twahuriye ajya imbere ya PD sasa mimi nacinkata uza kumuraba oya basi menya yuko abahagaze ukuboko gutya akubwira gute imodoka irenga lift umva no hajya hamanitse Pancarte ego Canal Plus niwe muri iyo contrat bakwegizija yuko utegeza kuba nawe uhahagaze ubabwira ati ni jewe Simbizi acha kundanganya ni wamusanze Simbizi kaka ni rafiki yako ni rafiki yangu mu telefone atejo Simbizi mwahuriye ari ahagaze navuga ngo radio mu telefone umubaze atejo Simbizi moya kaka bado mwe muragomba niyo kwitaba mu telefone iyo kwitaba
mu telefone no mu kiganiro basi mubaza ati none RAOUL yo Simbizi mwahuri hari bandi banoze batubona ngaye baze ngo twe turabesha ngo tuvuga ibintu bitari ivyo ejo Simbizi mwahuriye wari mu maki mani gutya yo ni contrat ganizo vraiment nende wabwira rero turama contrat rero bariko barakora ntacha bariko barashikana ko majamaki contrat yo kuvuga ati ujya ni jewe ni firimbi ivyo yararimo contrat ganizo c'est-à-dire rero no munsi baramaze kubona yuko aba artiste bacu nayo makampuni yene atanga amakontra harakantu mengo sinzi ngene badufata bamaze kubona ko dushaka kuboneka plus gusumba umengo turimbura kimazi voilà kwa jambo imbura kimazi koko umengo naco tumaze kuburyo bagomba kutwereka yuko duhagishwa na duto Ano kandi iyo ngwaye n'abarimvyi nabone n'abartiste bonyene barayifise guhazwa na duto kubona yuko kuri Pancarte tu es satisfait sur ça kuri safe ni nkamba abarimvyi beza ugasanga umuririmbyi ari sabira stage asanga arafise hari abarimvyi usanga afise izina akisabira stage Simbizi indira kuko naya masho harimo utugwi abatanga ama concert usanga afise amagenge yabo utarimwo ntuburimwo basanga yari umuntu yaragize amayiga karimbo kiye karaduga ntari buronkesho ntari bugira iki basanga tu vois ibintu mwe nivyo ari mpamvu zo kumva ngo D1 ngo aragara kubera iki je ndaza ama contrat menshi D1 amaze gusubira inyuma kubera amafaranga basavye ari menshi gusumba bari ko barapropose menshi ndazi n'umuririmbyi yigeze kujya make cyane kuyo bari kora urumva D1 nawe yasavye yari menshi baca baronko uwa make kandi bibiri no par contre wari mwidiri wabemba wari mwidiri bari bamaze kumvikana D1 bahejeje mu nyuma cyaza gupropose make ugira D1 acha nka kugira acha yenseramwo uwo wundi cyo birahari wanashaka kumengo ni pareil yuko umuririmbyi yitiranwa nawe umwe nakubwira misegetera yagiye baritiranwa yitwa B yitiranwa cyarayaje none yabuzire ndabwirire niyo magame niyo mpamvu no industry yacu tazufite ndebe kubera bro iki kintu cyama contrat rero naho nyine bifira abanyuma contrat signwa byose birafatanye bro mugabo hamumengana umuziki w'u Burundi uriko atera imbere ubaze kubona abasaba bariko umuziki w'u Burundi umuririmbyi yasinye contrat jaga gucoresha ega izo contrat ni byiza yuko yabizo contrat tubona umuntu yasinye contrat tukabona ni byahindutse mu buzima umuririmbyi abanatengo yasinye contrat mugabo life iracari yayindi nyene n'abaririmbyi bangaye yani imyitwarire twumva ngo afite ama contrat na entreprise yo kuranga kandi entreprise akomeye mugabo tagenda kuraba umusaruro uvamwe amuna niyo mpamvu nizo turaroga abantu ngo game ikiratera imbere kubera ngo nakayasinye none nibanga uzosanga hari n'abantu bonyene bisabira ugasanga bari mu kabare ugasanga dufate nk'umuntu aje marketing mwishira hamwe runaka murazinanye ndahine musanye murasangira ugasanga ukuri umustar ugasanga bereye mu kabare gusa ugasanga mujamara gucoreye dufate nka 500,000 kana bro ushaka uzocunamanika ugasanga ugiye kwemeza ibintu ngo ni contrat na office kumbara ari ibintu jendi ejo nuzenga mu kiganiro philosophe karakorana na Landry promoter no yavuze ati no musi mfise ibibazo muhera philosophe n'imfuvyi ugasanga umuntu izina ni rinini cyane gusumba ikiri mu mufuko tuvuge yuko abastar bacu batagerageza gukoresha kwibrandinga neza umva bapfa kwemeranya ivyo biracari muri fashion nibe nakubwiti guhazwa hari abantu bahazwa n'izina nuko bariko baravugwa gusa mugabo biraryoshe guhazwa n'izina ariko uramane cyane mbona abantu ngaha tunabazi mwe kwana ngo ku modoka yiwe namandazibona ngazirengana ngo jeje ngo iki haka se ngo nde sinibana nibande bakora iki umba bose n'abantu bakeneye izina barafise ivyunguka me atubayuwi
nitubazi yandika ko basi ku modoka yiwe nabandi urabona bagura ubu bisi bagaca bashaka amazina yayo amafoto ni bande none bajya bose barondera amazina rero no munsi ivyo bamwe barira hari abandi babikeneye nk'abantu ubona gafata nk'imodoka ye ngo Apollo 1 Apollo 2 ashaka izina ashaka kumustar ashaka kumenyekana gasanga rero Simbizi vyarabifise mujye yifuza kuba jewe nanje mvuga ati ndavyivda nkini noti marake biko hivi kon modoka izivisa imiduka kaze gusa cyane gose ni yandi cyane bona kaduga kakadekapo kaze ko nambari jeje nambari nawe nzi umva ko yowe yifuza kuba jewe jumini ndazwi mugabo bavuga ati basi je ndenganye mninteta kuyuwa urarenganye na pita ni pita uravyumva sesa urumva rero ingwano ziri ngaho yabizo kontra bafata sivyo ziza kugukavaringa amazina baba bafise vyojyoha ni example ndagwa ya petit philosophe no muside on trend mugabo mu mufuko nta na telefone afise nani bateri ya telefone afise kugira umuronke nimwe vya kera wasanga na numero telefone umuntu yarafise fixe yabanga bare nko ku kilometero bagute bambwa ati rindira mwinyuma y'isa ucu mu telefone azoba yashitse niko philosophe umukene umuronke mugabo je ndabona mengo arafite ni ibintu hamwe na akeza none akeza nuwa mbere ba Audrey bose nitwabo baza akeza bamaze gucaja kuri akeza igakeza gusa ibigomba gutembagara gacira umuntu ayivyura easy barabona iko ari on trend okichiza kugira izina bose ni izina rinyitse akeza ibipfuye c'est comme ça ni nka jeyo je narabwiye mama mama jumusi abantu batamvuze sinzoje umwana w'abandi azoguma mu ati azobura negereza kutume umvuge nabi umvuge yumva ntegeza kurema ibintu je ntunzwe no kuvuga nije muntu ntunzwe no kuvuga sabera ivuze ngo tunzwe ni parara kuko ngaha kuri Casoar yaba ntavugwa wa muntumira ivyo kwa mwamuza ati igijama urusura rwaco naho cyarongoye mwijenda nicyazaga bavuga buda Sadbi yaravuze ngo we na Fizo ngo nibo ngo wagisibanga mu muziki ntabanga bafise banga ry'umuziki nije ndarifise barifise he ariko naba legend ariko no nabantu buda Fizo na Sadbi nabantu bamaze imyaka myinshi bakora umuziki kandi bari hejuru mbwa none bari gute bafise iki Sadbi ngugeraniwe no kurongora Sadbi yarakubaye kari mu vyungu kamuse none ivyungu ufashe umwana w'abandi bera mu Nyakabiga ukamarana imyaka indwi imisho umurarana umwe muri mama mazi ivyungu burimwe babiri he ocho mubwira nuko yorongora bera yavuze kari mu vyungu ibanga ry'uno muziki nje ndarifise ibanga ry'uno muziki nje ndarifise nga ndarigendana mugasaho ni urifise dijinga ijambo ivyunguka kandi yaranarikoresheje ijambo satubirera arabesha bafana biyo reka genda go example kandi uhinyutse Jonas Sadbi twarakoze akazi kamwe mu 2020 Satubi agenda kuronderera amajwi Diodone na Imana kabisa Allo vrai ou faux nivyo jewe ngenda kuronderera amajwi Gaston Sindimu sivyo sakazi kamwe twese twese turimo turabartize twese karakazi jewe orarondere amajwi yaratowe numushinga amateka arasasa mu kigobe aramanika ukuboko gutya sivyo Satubi we yapambani yabaye wanyuma Imana mu junior cyabo muri shogi akati ya Jonas Satubi ukaze ninde wari mu vyunguka mu nyungu ukaze ninde wenda vyumva mugabuda tuje kuri ico wewe namuvuga yuko ibanga d'abord nije nabahamagara ati mwene wacu ubuzi bwa politique tubukore nabuzi mu bundi pambana je nk'ubu 2025 ndiko no mpamvu natanguye aho kazi jewe umukandida nje agoma on trend mabarabara yo mu kirere ama restaurant rusangi yose ukamusangaho sa
yaguma on trend umukandida wanje nari yaranze aguma on trend yaguma ariko aravugwa effectoire kabisa mugabo wa Karabasasi ntitwamenye n'ivyiwe twasiye kumubona aje kwidoga ngo ntibamutoye mese sijwa nini abantu yahaye akazi ntibaribo barishindwa amahera yakoresheje Mani, yakoresheje nous nous visons la lune en cas d'échec sur les étoiles dutibukira turaronka tu fumurongo mu fyeto mugabo urimo ugume umushoferi n'umuzigo bose bashikira rimwe umushoferi abari imbere umuzigo uri inyuma nta ngorane mugabo bose bagize iki bose bashitse mutagize isanganya murashika tu uravyega bro yeye ndavyumva je ndakubwira ati okay bro minda kufanya shoferi au utakwa muzigo kimwe mwa ivyo kimwe muri ivyo ntubura utabaye umushoferi uraho umuzigo nta ngorane sasa Karabasasi ni imodoka yatembagaza yasunika wafise fuga buda toka uko fuga agira fuga atagira fuga atararongora atarambara impeta numva ngo bagira mugire ngo ndo mukeka intubire iri muri gahunda yego inkoko itarabika gatatu iramazari tarahera ujya mu mugore azoba ari gwiwe azofuma yemerwa n'idini bisigaye ni mu nyuma Etat civil ndazigenzo cyo imukorera tuzomutamwo leta izogenda gusaka bere yaraye haje kandi biri simple tuzomutamwo leta baze kumubaza tu umuntu ni ndari ngaha jewe nabanje satubi tuzomutamwo leta baze kumubaza tuzomutamwo leta ubu ngoma ndamutemwe idini rimucakire rimurongoze ku nguvu hama mu nyuma leta izoza gusaka seka bera karaye haje cyo birangira gute n'igitabo leta izozivize kubera mu mategeko hagari ibintu abantu batazi urazi yuko genre uraranye n'umugore mutubatse urazi gufunga imyaka 200 ufuma urarana n'umugore w'abantu ngora abandi n'amande ya 20 bare tu 20 ans de prison uraranye umugore w'abandi ega acha yitwa ibindi bintu bibishe uzorabe mu gitabo mpana vyaha ikintu mu bintu vya mers kwanza ntuzenya Casoar n'umunyama yaba na procureur yarabizi byama mers nateye kuri musi imyaka 200 bamwe jare kujya kwa mukono hamwe Mero de la ville yugara kwa mukono kuri kwa Janete rabo ya mafoto bajya ba Janete bajya hajya ni umva rero bagufatanye n'umuntu mutandizwa cyitwa Janete umva niko bizogenda Satubi rero afise ari kuri zibiri ni ndaye umukeka iyo ni yarangira cyo tumutamwo leta umurongoze ku nguvu Rasha mu gitabo kiba kingana gutya aje gusinya azo sinyira ya nyine muri justice kandi azazo ari umujanje ngurumva ngo yaraye ngahaje gusohora indirimbo ati arara mu kazi arara gute musora indirimbo abiwabo barabitsi yaragacafye komana agize igitabo umengo ni agize igitabo mana vyaha Buda reka tujya ku vya Adamu avuga ngo mahera yiwe ngo wari yarishe je ndeni ngo akazi ko sinagakotse uwo ari kumumbaza atigeze abaho yarabayeho aramanitswe nta muntu numwe jankurikirana atazi uwo muntu Adamu kandi ndamumenya amasezerano ivyo avuga nunashaki akazi kari kavuga ihigaga Buda kandi komwe akazi kavuga yuko hari umunsi nzokwicara ngaho ukamumbaza none ko yibo nigenda kubwira bya Adamu akazi kavuga yuko hari umunsi we bazokumbaza muri contrat byari nuko biri none agacavuga yuko amuri ya ega nuko nyene umva ari abantu I don't know just sinzi ngene ibintu babimeze waraje ndi umuntu wa mbere umuntu wese dukorayo twama dukorana Bravo umuntu dukoraye nta muntu twiga dukorana ngo bigarukire ngaho twama dukorana abavuga yuko rigere bona Adamu ngo je na muri amahera ibintu bivugwa n'abantu je Adamu yarampembye neza kandi Adamu ahemba neza aho uri hose Adamu ubawe abantu bari kwadukurikirana no musikuri Casoar TV bagende barabindira imitwe oye
oye ya damu ndirimbo iri romantique iri très romantique Yego vraiment. gusa rero ingorane hari turazi nkimumva ubwa mbere yo batambaye akara mu Burundi ko nanzi kara mu Nyarwanda ma yego urumva le problème hari ibihe turimwo by'iminsi mitindi si ibihe byo kuririmba indirimbo nka ziki usibiye byo gukundana ibintu birefu abantu barisonzeye bafise ubukene urumva amatara gumacika sukari igitoro cyabuze urabumva ibicaye ibindi bibazo twifitiye mbwira ibindi bibazo abantu bifitiye reka twebwe dukorera ku bibazo abantu baba bafise kugira tumenye ibintu tubahereza mu mutwe biza kubatambura karimbo kari distressant buda none kandi kari distressant karirimbo uno munsi ari byabashe yishusho Saint Valentin ngene zahora kera ubu nuko byari bimeze uko nateza kupambana na maisha bro ubu turi muri stage zo kupambana ubwo wawe rero wumva yari gukubita nka rap no hari ibindi bizikinyene byo guparanganya abantu mu mutwe urabyo kakarimbo nkakajya na karimbo ko mu bihe vyo urabyo mu bihe abantu nyene bavuga bati mu bihe vyimbura vuara mu gihe circulation y'amahera ibimeze neza kora buri muntu wese ashaka kumurungika agende kuresha none wewe woresha ukenye none budahize impanuro umuhaye no musi warazimuhaye uri kuramo no jewe twavuganye indirimbo yamaze gusohoka mugabo Jeff nashaka kubwira ati nico ofete niyo mpamvu mu Burundi atama management ari umanager wa vera kubwira ati indirimbo ni bibi wapi niko ikiri gende yavumye muri Fevrier nico kibazo ukwiye kwibaza kubera ikiri gende yari noji yasohotse le 14 Fevrier kuri Saint Valentin ikibahiti kubera yayisohoye mu bitu maze bitubere misi mitindi unushaka gufatana nibere misi mitindi abandi benshi ni misi mitindi bayiteye ingwaya nabo bagore nyine tubabere kandi romantique abagore bagize ikibuda bamwe baraduhombeje sigura ingene je umugore yamombeje nsasubira ganze ngo nene oye oya ukene kujya hiti mabujukane kuburira ukene kujya oya n'imitongozo mwene nikibaho ukene kujya hiti kubita indi bitwa amapave entre parenthèses 11 hit umve kubita 11 indirimbo gusa yitwe 11 igaro 11 11 11 11 gusa 11 yojya hiti ubwabo nivyo kwera ubarakene duheze tuvaneko nga ibintu by'amaromance uze undiri inkoko undi wanyene none buda ntuze kontra yawe na Adamu byaraheze canke kontra nirahera nshobora no nizo finaheze Adamu tuzokorana mpaka meruka muvuga yuko ajya mahera muzoza kwishura mu Rwanda $5,000 by'amadolari bigeze he ivyo rero ni ibintu bisaba ko bijamwo diplomasi kwa n'amafaranga twatwaye n'abantu bari mu Rwanda bisaba ko akora Interpol je Adamu yambwiye yuko dufate nk'ubu Adamu mu Burundi karavuga kandi jewe vraiment itangazamakuru ryo mu Burundi vraiment je sinzi ibyo mu murimo umuntu aranyagwa mu karorera ejo niwe bazonyaga bro Adamu ejo mwebwe taravuze ati Adamu yatanze ijya Pancarte twamanitse hajya i Bujumbura Pancarte nkijya nyene yari kuji Kigali uwitwa Aizopro yakoze ya ndirimbo aratabura ya Fizo umunyanyuzi wa kera no muri ya Fizo nta n'ikintu nuko je Fizo yamblotse kuri ejo mwe ngari live ukuntu naye kumubaza ati ujya mu muntu watuzana into Aizopro ko yatwivye bimeze gute bimeze gute urumva rero yuko hari ibindi bintu babisaba yuko n'itangazamakuru ribijemo umurundi yaribwe plus de $5,000 aragenda kagiye aya ni menshi urazi yashize kuri marché noir muri 30 millions karara 30 millions oya vunja kuri marché noir nageze kuranga higa buto $5,000 marché zoyerekana nivugiye $5,000 yuko sho ya marché noir wa oya che marché noir ndayivuga ntangorane mugabo wewe no na marché noir yizi twe tuvunja muri banki na 30 millions narimvuze kuri marché noir oya kuri muri banki $5,000 Casoar umukozi wawe baramunyaye
Buda ayo mahera none bimeze gute ayo mahera menya yuko amahera yera ku 2,000 yatwawe urafite uburenganzira bwo kuyishuza ukoresheje igipolisi kubera 2000 tegeza kwandikiranira Adam arafise ama preuve yose y'ayo ma transaction singera amafaranga yagenze yaramaze gutangura kugira ama procedure yo kwitwarira canke biri mu nzira tumenye yuko ivyo kubera je muri contrat yiwanje narabagwanje nanje niyavuga yuko nakoze akazi azonyitwarira bazombamba je nangorane mugihe cyo cyakazi ko narakoze kumwe muramumbaza niyo ari objectif twabumenye voilà wari umuzi yo voilà Adam nta muntu umwe muri entertainment ugeze na tarite kandi barazi neza yuko namuriye amahera narayariye nyene si vyunguka Sasa Buda inspiration yo gufata ijya Pancarte akayimanika hariya ikintu kitabigere gikora n'umurimvyi n'umwe ngaha birazimvye bose baravyifuza sha nindatavyifuza kumanikwa barafise amahera yo kubirihira reka shareka bose baravyifuza igede tusiwe wenyene yo bayifise wenyene bose nakaraba sasa arayifise nandi bose ubona baravyifuza mugani bikunda amahera n'amahera bafise yo kubigira Sasa Buda turabona abaririmbyi bacu bariko baraja hanze baja kugira ama concert hanze ivyo bintu ni ibintu twambe twitega cyane mu muziki wacu wa 2007 ubibona gute tufate yuko ari biko biza neza kuterambere ry'umuziki wacu canke nkaho ubibona gute biraryoshe kandi novuga yuko uno munsi kintu nshima nuko iterambere ry'umuziki ririko anini mbo ivyo leta yari yabwirizwa gukora yarabikoze ko burya Burundi nico gihugu cyambere cyo gifite amategeko ya mbere nuko bene badakunda kuyasoma nico gihugu cyambere gifite amategeko ya mbere akingira umunyamuziki uravyo ndibaza no kwisinzima amategeko yanditse mbwa gusa nuko itegeko nawe ribaryanditse wewe riraba utagitwararitse ngurimenye naco rizopfa ari kumari ucuba umengo baza yuko umengo uteko niribaho mungarira hari nayo mpamvu yari ari umupeti yigeze gufilma byari hariho amayishu yabaye ya Billman Boy bagira contrat ya collaboration n'aba type baravuye muri Finland hari umupeti yari karakamera iyo insida cyandamwereka iteko rishobora kumuhana ivyo niteko ritari mondo 10 ans wala bimwe byo gufilma abantu bisanzwe gacu biposting pa mondo 10 ans umpetere mwitwari entertainment canke yari mu entertainment yacabifuta nje namubwira ati ivyo bintu bifute ko neza yawe ati ibintu bimaze kuba biri mu butungane kirazira yuko uza gushiramwo insaku kirazira gufata insaku mu butungane umaze kwizera ubutungane bw'igihugu kabuhereza dossier reka ubutungane bukore natanze dossier mu butungane nkacanza nga mu kinyamakuru nkanza gufitira ivyo mfirigita barafite nanje kunyitwarira nayo mpamvu bimaze kugenda uko ivyo nakoze narayarangiye ndaja ku mpande zose zibiri ikibazo ndakirangiza kubera aho byari bigeze hari kuba scandale yari kudusubiza inyuma cyane gose urabyo nabadaboje bacaba abantu beza cyane burya nta bantu nabonye ameze neza nka Billman Boy no ingene solution ya mbere kwarateka abantu twasubiza amafaranga yabo akazi baragakoze mugabongira basubiza amafaranga akazi bakoze kuko contraire ya collabo kwa indirimbo le fait que dufate nk'ubuje par exemple nje ngaha nkavuga naje c'est-à-dire ku masezerano tuba dufitaniye urafise kwandika caption yose ushaka biragusha je ngaca nige dizi nagiye bivaye n'ivyo mba navuze sivyo ufashe ugakoresha izina rya Double J na Kiriko mu ndirimbo ya uno munsi abantu turiko turabavuga kubera Double J na Kiriko si ya promotion cyane promotion ya understand yeah ibyo nibyo nababwiye ba Double imwebwe akazi ibi bintu bariko barabahohotera niko mugabo kuba byaramaze kugenda uko mwebwe management yanyu ntimwashoboye kwitahura mumenye yuko ivyo mwasinyiye mwabikoze indirimbo turegereje ariko baratwumviriza ko bariko baracanganikirwa iyo ngorane yabaye entre abo bantu niko urumva nabaririmbyi maze wivuga kenshi bakoranye collabo na Billman Boy bayihereza amadolari bari bamvikanye 1200 euros babahereza igihumbi rero muri contrat
video yari gukora General burya n'indirimbo presque yose ari Double J yanditse babikusemo ubushikaje ubujama bwa cyane rero ati wigenda wandike ni bon no umba ni mamwe ma vibe cyangwa muri murasangira ugwateka tuje muri studio dukorana kano ga projet hama mu nyuma umva nawe no elari no bakorana na badabo bagacabona bahaje Landries birumva nawe numva yuko hariho malantandi tegeza kuhaba rero bimaze kuvyara iyo malantandi rero umva ntivyagenze neza akazi tournage ntiyaheze neza bituma rero igikorwa kiba nk'ico birenga na coming soon barayipostinze wanashaka umva ko promotion bari bayikoze yageze kure so rero gacu usanga rero mu nyuma babaririmbyi bagaca gatwagwa n'ishavu bagaca babitwarira badabo ati badusuzuguye badabo nabo kutamenya ibi nabiri agaca usanga nabone baguye umaze kubona umuntu akuzaniye mandadare ni nk'abantu bashobora kwandika imanza batabanye niyo mpamvu nama nsaba igisata cyacu kirakeneye abantu babinonosoye entertainment irakeneye aba magistrat n'igipolisi itahura ibibazo byacu kuno munsi nashobora kuza iwe ugasanga nanditse ngo abido confiance generally nka doze abido confiance iri dabo yaririmbye kiko yaririmbye abido confiance iri no bategereza kuturonke abacamanza ba maîtrise ayo madosiye yacu kandi bamwe barahari mwa urumva ingorane hari usanga n'abarimvyi bacu nta kwihagararako abonye convocation ashata umutwe gira ubwoba kame mubuke na kwihagarara ukabampiga avuga ati no sawa reka ndayitaba ukacu telefone mu avoka nawe ukabasigura ingene byagenze niyo mpamvu rero usanga abarimvyi benshi bagenda kuriha ibintu batari kuriha ugasanga bakoreshejwe ibintu batari gukora kurumva dabo umuririmbyi avuga ati jo no mu director wapi ni condition iri impose mugaro vyahuranye nuko ntuzanya General yari mu Rwanda ingwane nayo General nakora video iri musi ya 7 million niyo pri Landry na video bakoze yari miliyoni 3 naho kwanza byatangiye kwanza guhari muga birumvikana Landry bi presque ibikoresho byose arabyifitiye General ibintu bike la na byinshi arakota naho bica birefu so urumva usanga rero bica bizana ama malentendu nashaka gutahura ati uyu miliyoni ziwe zingana ukubera ibi nibi tu vois bigaca biparangana urumva niyo mpamvu rero nk'iki warubajije umwanya weze cy'ama contrat nasanze nagiye muri ivyo iki cy'ama abarimvyi baje hanze tu vois impamvu nza directe kuri Billiman Boy ni kubera nabone bari mbarinje amaze kujya hanze ni giza cyane kandi iciza nuko uno munsi biriko birakorwa n'ama secteur privé abana ba privé no karabikora kera wasanga muri mbyugira aje hanze ariko na leta soit orchestre national soit amabano ko nibo baririmbye bari ikiyagiye bari urumva so mugabo no munsi abantu baba privé afata dramatique akagenda kamukoresha ivyunguka hanze dramatique agaruka ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu tuvyitwayemwo neza kandi ingwaye nuko iyo ufashe ingingo nazo ziguha agaciro abantu baca bavuga ngo arishima ngo aragayana tu vois nayibonye kwa muri nka dramatique usanga karafata ama mesure protege izina giye ku buryo izina giye riguma riri ku isoko ugasanga abantu baciye muremera gushika n'ata control bona nka dramatique baramurangije yarataye ko dramatique bamurangije gute mugabe kubera baramuremereye bimunanira ingena guma yihagaze yakonfi yawe na bini yatumye yande yasuye ivyo si ivyo ari abantu gumugomba kugarukana yakonfi yarangijwe nande none gabudo yarirangije wenyene kubera kutumva impanuro ibitero byose si ibitero byose babiguteye ihunga ari ibindi bitero babiguteye gutya ugiyo biri none je nkene kuva kugusubira no kwirateye warahunga ni yawunze gute tukira abapeti ndabwaga yatugiye mu ngagara guhiga inyoni kera za ngabo kera yanje numva wari ukivuka taranavuka abari cyari gabude mu ma 2001 turaba peti turagenda guhiga inyoni mu ngagara muri o cafe quartier 5 yagara agashamba
ngo niyo tureshana mama we kwibutsa hano ugasanga rero ngo rupango nyene rwari mwimbwa nyene nigo nyene babaca baduhereza n'umukobwa waho baradushushira imbwa byembe turi mukiruka bipeti bisa nabi vy'umwanda bivuye mu buyenzi tukiruka rero umupeteraho nene atijikamba mbiri wacha mibirato vyiwe umpeti nawe defo yiwe badushushirize ko imbwa twirutse yiruka tibirato kandi rero kubera yari kandi rero yataye kamba mbiri zanje agaca tora rero ibirato vyanje bya bindi nyene vyiwe urabibona acha mva mu ngagara n'amaguru aho niga mu wakangame ngo niga cha niga 5e man 4e 5e rero ati ko muri primaire hariho usanga utwanuza wimenyereza uturamutse kumbe rero ari udupeti frere tw'amahasi akademu kitwa Grace karigeze kuntanga kwa mwigisha karakurega wakoze ko nakabwiye ko ndagakunda Simbizi watanga ukirebuka hakiri kwiga 5e primaire igakera inamba amefe inamba twakuriye mu nkambi z'impunzi twaje tuva Zazaire rero ubwo bupeti kuva ico gihe buca butangura kunyita ngo ndikirobezo ndagiye ikirobezo sinasubiriye jare karaga kuko kugenda n'abajama sikuvuga ngo nuko ngo muhira ngo giyo yatwagenda n'abajama nge nkabaye je senze no guhiga inyoni gusa ko yana n'urupeti yasaga ndabafatiye nk'inoze rero ndavyibutse kuri uvuze dramati yirutse nko mutipe yiruka atibirata agashambura kamba mbiri ugira agremi yiruke cyane rero kuko dramati yakubishwe ibitero amfise ibaze dramati ntiyaguhano yanciye mu myanya y'intoke numvise umuyaga yirutse ageze mbona ngaho kamaze kwisavya ku mpome pura banze kubona Tom and Jerry ngene kuba nyisha mugabo yaraguze baby 1 na baby 2 oh yeah bijya yagita bita guteregere rya nyuma none drama kugira garuke mu muziki kugira rya nyuma yari yahuye Tom nje ntuzira heje ndahira nuzubona ngene gikubita gutya ku ruhome gacikaba nk'icyapati wera niko nivyo yigize yarakubiswe ibitero pe ndambwe ati peti fumuza ndakwereka kasi uja kuragutse oya agende mu Islamu nzogira idua azose idua muri iyo miyaga nebezo kwa muvazi miskwere idua muri iyo miyaga Nonti wamuhanura kuja kumuga kumuvyeyi maja wamake bibaye ngombwa ega no umuntu ashaka gutera imiyaga bivaye na kima gusumvye ugasanga imiyaga yiwe irimwe ibindi biboro cyangwa uri kuvuga ko Buda kubera yarangije vyaheze ubu asigaye yumvikana mugenzi we oya nta mugenzi oya ivyo ntabyo nzi byo none yirangije gute bodega je singo natabura ukuntu yirangije dramati nibi ndakubwira iyo uri muri game menye ngene uhagarara bwuma kuja ibitero byose biza bikugana umenye ngene uhangana navyo bravo ari bitero bisaba yuko wamburisha tugwane nukenyera wiruke nguhunge iga sina repre yagize ko kenshi ari ntambara ubonye yatumana nansomba kime hari urekira ampe ukagera repre gato kugira uze kwira vitaya hamugaruke bomba retardisme sasa Yesu yibari kimbia andishiganya jaba okay idatemente suko n'urugamba rukomeye cyane urugamba go kuri mic iyi ni mic kwa MC uru n'urugamba rusabu itegereje ugoswe gatoya uri imbere yaraguhamba ukaja down uno rugamba rero nyamamvu nanje ari umujama yagombye kunzanira izo story bagomba kungira nk'ivyo yaribaza yuko je ndi dramati namubwiye ati we petit ndagusubiza hariya kwikorera imisegetera uravyumvaga bro ndagusubiza hariya mu misegetera ririmba indirimbo z'imisegetera namukeneye guhangana nanje hari abantu baza bikanga
hari abantu bikanga ngo bafise ngo bafana ngo nabastare utari umustare ninde utagira abafana daboro ninde kwari ubona je nzanga nkavuga ivyo mvuga nje baza batafana dufise ati jewe sindujya mu peti ukanga gutya gacahunga jaba hano gwarurira abasani bose baje basanga mpagaze basanze mpagaze ego barahagara arabaduga ibiti akabitema down chini inkwi ibindi biti ari ibindi biti byaje bikogomwa amasanduku urabyo kandi byaje bikomeye man James afise umu boss yapfuye kijya giti vraiment nico ki original cyari giti gikomeye wabyumvaga bro ni mpamvu rero burya ni ryabanga rero nakubwira yuko ari abantu ufise banga umaze kumara plus de 10 ans uri mu kintu utaratibuka ukirimwe bavuze ikintu urimwe iryo ni banga rero ubufise uramvaga bro manake rero abapeti bumwe no minsi bafise imishuhira arabo nyene bagenda hanze hari banga bakeneye byarabaye si bishasha kuri bo bashancho barakoze amatourne umwisho wabo wari wagute bande bamatata twaraterereje amatata fuga twaraterereje bamo no musira babaje ko n'umuntu ujya mu matourne hama munagaterereza hari une histoire dutegerezwa kwandika. Une histoire doit être écrite. Inshasha. Haro nitwogira kuri histoire isanzwe ihari. Hari amateka mashasha akeneye kwandikwa. Kandi ayo mateka mashasha avyagwa n'aya opportunité nenye yamyeho mugabo kera ni leta yakora. Mugo no munsi aza ba privé bariko barayakora. It's better nejo leta kandi zosubira gushiramwo ukuboko ariko twebwe ngene twabitanguye. Kuko tubona abandi babigira. Urabyo? Yeah. Urabona nkuno munsi ibindi bihugu birafise naravye nko muri Tanzania ingene bafata ba star bakomeye bakaza muri Tanzania babajya ba Beckham bande tubakaza kugira ba promoting ingenzi kuza gutembera Tanzania. Ubona mu Rwanda ingene u Rwanda go invest rushiramwe amafaranga menshi muri Visit Rwanda bafata ama equipe akomeye iki ama event makomeye ivyo vyose biba kubera habanje kubaho abene gihugu babo bitahuye hama baja mu ntumbe. Niyo mpamvu twebwe ubu ivyunguka n'umugambwe uvuga rumwe na leta. Ivyunguka n'umugambwe uvuga rumwe na leta. Rero niyo mpamvu nkeneye yuko mwese muza mu mugambwe ivyunguka n'umugambwe uvuga rumwe na leta. Kuno munsi twebwe muje muri no mugambwe uvuga rumwe na leta tugakora ivyunguka twese. Guverinoma yoyo ije dabo izana amateka aza abakingira ivyo bintu kandi gahizana n'umutahe ko nituzokwemera iteko gusa zana umutegeko na investissement ko ruzwe turimenya muri ya mabudget twumva bamanika amaboko ari muri amashinga y'amateka ba Gaston banapandisha hivi sawa mzee pandisha mugabo tube turimo mariza uko uzana n'ingingo zizazidokingira cyakomsa niyo mpamvu bisaba twe tubanze kwa niturekera iteko cyane twenye tutaripima tumenye ati dukina iteko rimeze gute. Urabona bro kuno muzi ari amateko menshi agiye arasinywa hataragera kandi yasabwe nyine n'abartiste dotere n'ubirahari baragisabye leta iragikora bagara bahinga iki niki rwahise kugira rishingura uraza amafaranga leta ikoresha make nta nakime kiyo kiradufasha kubera ikibene cyo ntibyashitwara leta kandi nyine bagisabye obedi yangigiri haje munamazuze tujamwe abarimye abayidogera nta n'umurimye aza kuyitura. Understand? Bisigwa rero yuko uno musa ivyo dufise dukamishije tumenye d'abord dufisiki to ego ama opportunity yo kuja hanze amaze kuronga ndende ni Dramati Birman Boy na Birman Boy ntabandi babyo Dramati na Birman Boy bagenda bagaboke sawa bavuye muri nunze bavuye muri Bantu Boy eski muri Bantu Boy bakiriyo na ama opportunity yarahari ko fizo rero nyene yaguma agenda kwari ukwikunda cyane ko bavuye gusa muri Bantu Boy abaro bagenda batangura gusohoka. Okay none kugira fizo nibigenda uko byagenze gute tuva kugira Birman Boy bagende Dramati akagenda bica muzahe nzira kugira na Satu byaragiye muri Swede ati kugira bicire inzira abandi umuntu yo byitwaramwo gute. Okay iyo agiye agarukana amafaranga angana gute
amafaranga yavunjishe aje abayazanye mu gihugu tiva ukiyo business ukubaye 2 3 4 5 10 leta kivyinjiramo muri ico gihe bari business iri clear muri ico gihe ashaba n'amategeko yandi kora ibindi bihugu byose culture yavyo yazo irazexporta rero twebwe urumva culture yacu twebwe culture yacu habwa abandi ba exporta nga bakaza bagatora amadevize bagaca bigira mwana twe turakenda ko tugenda tukabura amadevize nivyo tumbona yuko about ibintu byo gusohoka by'abarimvye gusohoka ntiduhazwe no gusohoka gusa habwo tumenye ati dusohotse tuzaniki yego buda turabonye ejo musinya contrat hamwe na Trust Studio yego ya kontra tukaba tuzikari ya Kibo bimeze gute muno misi uri mu vyunguka kabisa kontra imeze gute muri rusange gerageje kutubwira byeke Trust Studio ni maison irahari kandi nibaza je ndakunda diaspora y'ubu ibyiri kirakora haba Casoar TV haba n'ayandi ama TV menshi dupamaza ya gateki ande na Trust Studio irimwo ndakunda ingena ba diaspora bariko barinvestisa mu Burundi sabo gusa nundi murimbyi yitwa Juliam nabone data abose ba Adamu bande bose bashoboye kwizera abari ngaha nuko ari ikizere gihari ko ndaza ba diaspora benshi bagiye barakorerwa amarorerwa voilà c'est-à-dire il y a contrat d'abord Trust Studio isanzwe ifise ama projet kirakora kiraforma ni muri ya ni juste ni gufatanya muri ya vision yambo y'igihugu ya 2040 twifashe je ndi sûr certain yuko aba artiste ino monde yacu turimo yebyo dufashe ingingo kare na 2040 nizogera abimvaga bro c'est-à-dire uno munsi rero ikibazo gihari urabona nta buzi buhari bisaba ko abantu ubuzi kwiremera ubuzi nivyo Trust Studio irimo rero bisaba rero imaze gukora ivyo biba bikeneye abantu ba branding ama projet ariko barakora kugira hari imigambi ishobora kuza mu gihugu mugabo kamengo ni imigambi mito kandi ari imigambi minini kasanga hari ugwaruka gwinshi ko rahabwa ubumenyi buza gusahiriza ubumenyi bakuye ku ishuri urabyumva gasanga hari ubumenyi bariko barahabwa butuma baca baja mu buzima bwo nyene TikTok bagatangura kwibeshaho urumva bro nivyo rero Trust tugira kirakora rero twebwe turi nk'abayihagarariye jena nandi promoter kugira ibintu tubone yuko for really yuko imigambi bariko barakora yuko abantu abene gihugu biriko birabashikira bariko barabitahura ngo bako babitahura neza nivyo tu ni n'amasezerano yari no musi diaspora irikira investisa cyane novuga mu muziki w'u Burundi mbega inyuma gatonya y'imyaka nk'ide canke 5 ivyo ntivyari bihari mbega no musi weka ba diaspora bariko bariyumvira ko investita mu muziki w'u Burundi bo aba diaspora imwe bariko barinvestita cyane ni kubera ibihugu byose nibaza nakamo kanje bazabanyumva projet maze gukora ibiganiro byinshi insigura ingene diaspora zo mu bindi bihugu zateje imbere entertainment yabo uno munsi umuririmbyi ari umuririmbyi yitwa uramba nk'ivya Adamu twabivuze ko ni benshi ari umuririmbyi yitwa Nuzenya Ajamari Kibo Petit Frère muri Canada asanzwe ari n'umu director Petit Frère wawe kabisa yego turavugana direct n'umwerezi wacu ni n'umu director nashaka byo ku directinga ndi mu bambe nabimuhatiyeho ku nguvu dutanguye ama procedure yo kumureka muri Canada namubwiye ati Petit genda ufise ikintu ari cyo kizogufasha ko je byarambesheje yo ngaha byarandiye ishure biramfasha ibindi n'ibindi namubwiye ati wewe iki kintu giye gutwara muri Canada bizo vyiza gusumba kuko ni terrain yunguka irimwo batahura urumva so rero yarakorera bo muri yo projet yarakora indirimbo umuntu yitwa Jean Marie indirimbo yitwa Child of God ni indirimbo yitwa Child of God niyo ndirimbo yitwa nayo numva intego yo gukora dusaba n'abantu kugira kuja kwiraba ikintu ahanini nararavye Fizo agaciro yahora azanana uribuka yuko n'igihe aza gukora show amusasiye ibitenge kubera iki nashaka kumukumbuza abantu ivyo bihe ndibuka Fizo akiva mu Faransa Fizo kera yahora agenda kamara igihe kinini cyane mu Faransa akaza kamara igihe ngaha
yari amateka yari histoire byari biryoshye Ari ibintu cyane biryoshye cyane. yazafise agaciro gakomeye abantu hamwe baravuga ati ari hari ari mu gatumba tukajayo sivyo rero nabonye ati iyo showbiz yaramaze kunyika urabyumva kigira kabiri umuziki uno munsi udafise budget biragoye management yo ngana nashyiramo uburyo bukwiye kugira umuririmbyi umuntu ashobore kumukorera akazi gakwiriye that is why tuvuga ati reka dupime turabe aba diaspora bo batahura bashobora kugira hamwe aba diaspora bashoboye guspending amahera gushiramwa guspend gutanga ivyunguka ko umuntu yogira yo bahereza umwanya akagira umuntu genre hamwe bo bakaba ari bo nko mu bindi bingene byagenze urabona bindi bihugu byose babashizemo imitako umuririmbyi uzora umuririmbyi anasohotse mu kabare amafacture yose babashaka yo kabari wayariha urabibona kubera ikintu no munsi none kwa nibikunda usanga umuririmbyi wenyene nago example ya philosophe c'est plus de 100,000 vues kuri YouTube niki aho ni abantu baca batahura yuko abantu bazayibaza yuko ama views ari abinjiriza amafaranga yuko atari ivyo ko ya ama views yinjiza amafaranga ubu philosophe abafise inoti kwi ya ama views ari yinjiza amafaranga Berisima ni hari kwemera televiziyo bamuhaye bamuhaye televiziyo arabona boye ngo bitanduka rero tumuranira ni tumaye nungu nyene urabyumva so hari ama competition mwamwe uvuga uti binda birengesha kubikora ariko rebaza kari iteka Simbizi kuri we no niko ndabikubwira ari ubundi bushimwe ega nubona bone none urumva yene ko umuririmbyi yuko agashimwe kandi impoto mu televiziyo none hajya na envelope baba naho ndiko ndakubwira kakaye televiziyo TV kame bari bindi bintu ubona umengo ego mugabo bidevaloriza tu vois urumva niyo mpamvu rero nk'umu diaspora nk'ivyo navyo mukorera niyo turakeneye gushiramo ingufu cyane muri diaspora abarimbyi ba diaspora baririmba neza mugana bone baza baratwumvira tumubwiye ati indirimbo isohoye nivyo ukunda aba batwumvira biba kandi hari n'abandi ba diaspora bagiye baracinege nka ba Dojo Sand barakoze amahiti mugabo gatusanga n'abatanga amasoko ni babaha amadi mugabo nabone biva kuri abo baririmbi nabone atari hafi ntari hafi Dajo ari hafi Dajo n'umuririmbyi international none ingwaniriye twose ntitwakurikirana kuri za mbuga nyene ega Dajo umuntu agarategura ico iganiro ayategure ico iyo concert ega yumvira kumera zo abarimvyi bose bari international bro kubera dushira ku ma platform ari international na platform nimwe y'u Burundi budushira ku platform zacu ziri local na ya radio dushirako meshize kuri YouTube indirimbo gakuza 1 million 2 million 3 million pisani ya Dajo yakuza 1 million 2 million 3 million urabo kandi game million ya Dajo ni worldwide ibirimwe abantu benshi mwaje 1 million benshi la majorité barabarundi abumva ugo rurimi cyane urabyumva barundi abanyarwanda numva yuko kame muntu yarakwiye kugira isoko nini yanga mugabo usanga rero uwundi rero aruko hari ukuntu atimente navyo tuma ama company ashobora kumushuhira avuga ati n'abantu banashaka ngo bamushuhire ivyo navyo rero bisaba ari guca bemvetisa muri twebwe abamesha no kazi tugiye gukora gushuhira umuntu rero bya bindi byo kumusasira ibitenge fizo strategy ivyo strategy n'amahera haga fizo namusasiye ibitenge ko ya simplice yari amahera ngo ndamugirire branding y'igitaramo ciwe ikigenda neza guha ivyunguka naho fizo byise ngo nuburyarya kisindi ndyake cyane ntego ndakora akazi nengo zakazi arakazi kuburyarya kabaho ngiye Mufise ibyo mufasi naje dufana kimefari n'umuvandimwe wanje ndugu yangu mugani ivyo tuyagira mu biganiro ntimuze muvyegereza umutima system arayizi kizira kuvyegereza umutima vyegereje umutima mwica kuronderana amasuma amashano ikini ari bamwe usanga twiteze indasago bizera rero warabuze ngo bagwaye gasuma ari umunsi wigera gukorana na Landry uri kunwa amazi ngo baguhaye gasuma aya nta sumu je ndigera kuva cya yari grippe yari ama grippe je nta sumu ndigera Simbizi nibaza gatakintu twibagiye kuvuga imbara jambo kuko agasunika rugi twatwibagiye akajambo kagasunika rugi nako tu ivyo tuyaga ngaha nibaze bavyegereza umutima ibindi navyo babandanye bahereza support umuziki wacu umuziki w'abarundi entertainment y'abarundi muri rusangi muri vyose haba imunkino haba muki muri gwa rugamba rwo guteza imbere entertainment urugamba rumwe urugamba rwo kugira Burundi bwifashe twese tubwirizwa urabizi yuko ubu turi mu mugambwe w'ivyunguka no mugambwe uvuga rumwe na leta
bisigura yuko rero turi mu mugambo uvuga rumwe na leta tutegeza kugira mu mbona kazoza y'igihugu 2040 kwanza. Ndagushimiye kandi twifashe wifashe c'est-à-dire ubaho atawusegerereza udandaza service. Ndagushimiye Simbizi ko warayitavye. Ndagushimiye do. Sa bakozi ba Casoar TV tuzosoma mu kindi kiganiro yari done for real. Ciao. Ciao. Casoar TV. We want the words. The solution of all dreams.